Imana abane namwe mwese bakunze ba PJ Classic FM turashima Imana kwitugiriye neza muri aka kanya. Turabahaye kaze mwebwe mwese abari hafi n'abari kure kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Kuri mikoro muri kumwe na mwene so Evangeliste Olivier Dusabe musanzwe mubana muri kino kiganiro. Imana ibahezagire cyane. Nagomba ngo imbere ko dusoma ijambo ry'Imana twishimikiza no gusenga uyu munsi, umuntu wese abe hafi dufata akanya ko gusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko utugiriye neza, uduha aka kanya ko kumva ijambo ryawe ry'ubuzima, ijambo ryawe ry'ubugingo. Turasenze kugira ngo iyi saha ibisaha y'impinduka ku bantu bose bari ko barumviriza iyi radio. Kumbura ari ibintu vyananiranye, hari ibintu vyanse guhinduka ku buzima bwabo. Turasabye ngo abere isaha idasanzwe yo guhindura ubuzima bwabo. Urakoze Mana, turagushimiye kuye kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asaminda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubwuhoraho. Asubiza ko avyara muri umunawe Abeli. Abeli abumwungere w'intama, Kayini abumurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza no mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane, mu maso hiwe harijirwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije, kandi niki gitumye wijirwa mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi, kandi niwe cifuza ariko ukwiye kukinesha. Nuko Kayini abarira muri umunawe Abeli ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli muri umunawe aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli muri umunawe ari he? Ari he? Aramwishura ati ndabizi, nari umwungere wa muri umunanje. Nawe aramubaza ati ico wakoze ico ni iki? Ijwi ry'amaraso ya muri umunawe ririko rirantakambira kwisi. Uhereye none ubaye ikivume ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kawe, akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe. Ukuboko kwawe kwavishije. Imana itugirire neza. Naya majambo bushize twaraganiriye ko nubwo tutayinjiyemo neza ngo tuyarangize kubwo ibihe by'umuyaga nko bitari bimeze neza, ariko ndibaza ko uyu mwanya aya majambo agiye tugiye kuyinjiramwo. Ugurura umutima wawe ubwira Imana ngo Mana, aya majambo naba amajambo yanje, naba amajambo yo kubohora ubuzima bwanje. Isi iki gihe turabona ngo isi yariko abantu bane, umugabo witwa Adamu n'umugore witwa Eva n'umuhungu wiwe yitwa Kayini n'uwundi muhungu agira kabitwa Abeli. Bari abantu bane bari mw'isi. Adamu amaze gucumura, Imana imwirukana mw'itongo Imana yari yamugereye kubamwo. Iramwirukana, iramubwira ngo genda uje kurima ivu wavuyemo, kwirigwa urabira indugumba, nivyo bizogutunga, nivyo bizokubeshaho. Uyo mwanya Adamu aja kurima, aja kuruha, aja kumererwa nabi, arakubitika. Ubuzima bwiwe buca mu bibazo, buja mu ngorane, buja mu mageragezwa ateye ubwoba. Ico gihe ngo avyara umwana w'umuhungu wa mbere yitwa Kayini. Aranezerwa cyane. Igihe cyose mu buzima iyo umuntu avyaye, iyo umuntu aronse umwana aranezerwa. Umwana n'umugisha mu muryango. Wamaze kunezerwa akurikiza ko avyara uwundi mwana w'umuhungu amwita Abeli. Aranezerwa, agira umunezero ukomeye mu buzima. Nawe kumbure ushobora kuba uraba mu bihe bitaryoshe, bibabaje, ariko ni vyiza ko Imana igushiriraho ikintu kiguha umunezero. Birivuga ngo Adamu aravuga ngo ndonse umuhungu kubwuhoraho. Mu yandi majambo ishatse kuvuga iki, nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora, nta kintu na kimwe umuntu ashobora kugeza ko ashobora gushikako ategehawe n'Imana, utegehawe n'Uhoraho. Ego nivyo urakora, urarima, uradandaza, ariko vyose n'Uhoraho aduha kubigerako. Kuko Uhoraho niwe atuma umuntu abaho, ni nawe atuma umuntu apfa. Uhoraho niwe atuma umuntu atunga, niwe atuma umuntu akomera, niwe atuma umuntu ashigwa hejuru. Iki gihe rero Adamu aranezerwa, bagira umunezero kuko bari baronse abana babiri b'abahungu. Haleluya. Bibiliya uyisomye
aya majambo twasomye aravuga ngo ico gihe Kayini aba umurimyi, umwuga wiwe uba umurimyi, niwe sekuruza w'abarimyi. Aba umurimyi, Abeli nawe aba umworozi, niwe sekuruza w'aborozi. Ibintu biragenda neza, ibintu birabitaba, ibintu bicamwo. Hanyuma sinzi uwabigishije, sinzi uwabahaye iryo bwirizwa, ariko bumva ko bakwiriye kuja gushikanira Uhoraho ikimazi. Bumva ko bakwiriye kuja gushimira Imana. Umwe wese azana mu vyiwe yakora. Kayini azana mu vyo yarimye, Abeli nawe azana mu vyo yorora. Batanga ibimazi ku gicaniro, babishikanira Imana. Bibiliya iravuga ngo uyo munsi Imana yakira ishikanwa rya Abeli, ariko ntiyakira ishikanwa rya Kayini. Muri biriya bihe iyo umuntu atanze ishikanwa kugira ngo amenye yuko ishikanwa ryiwe Imana yaryakiriye, akotsi karaduga kakarenga ibicu, kadakata tudru akaduga, agaca amenya ngo Imana irakiriye ikimazi canje. Ngo ariko iyo umuntu atanze ikimazi, umwotsi wacu ugaca ufumba ntuzamuke, yaca amenya yuko Imana itamwakiririye ishikanwa ryiwe. Haleluya. Wacu bitahura. Ariko ubu urashobora ugakora ibikorwa, ukaba uriko urasenga, ukaba uriko uraririmba, ukaba uriko uravuga ubutumwa, ukabikora mu mafuti, ukabikora mu manyanga, Imana itakwemera ikicecekera. Kubera iki? Turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'imbabazi. Ariko hari umunsi bizogaragara bikamenyekana ko umuntu yakoreye Imana cyangwa atakoreye Imana. Mw'ubu buzima abantu bose twumva bavuga Imana, abantu bose twumva bavuga izina ry'Imana, siko bose bari mu bugombe bw'Imana. Hari abarondera izindi nyungu zabo, hari abarondera ukundi kubaho kwabo, batarondera kugwiza ubwami bw'Imana, batarondera kugira ngo ubwami bw'Imana butere imbere. Haleluya. Biragomba ngo ico dukora cyose, nimba turiko turakorera Imana, dukore ibintu bishimwa nayo, dukore ibintu vyemegwa nayo. Nimba uriko uraririmba, nimba uriko uravuga Yesu, nimba uriko uravuga Imana, raba mbega ivyo ndiko ndavuga, ndiko ndabikora bihuye n'ubugombe bwanje cyangwa ubugombe bw'abantu cyangwa ubugombe bw'Imana. Hari igihe abantu badukomera amashi, abantu bakavuga ngo sawa, bigenze neza, uraduhezagiye, ariko Imana yaraba igasanga uyo muntu anezereje abantu gusa, ariko atanezereje Imana. Ico gihe Kayini yatanze ikimazi, ariko ico kimazi yaratanze ntabwo cyanejereje Imana, nticigeze gishikira Imana. Abariko barakorera Imana, abantu mwese mu nyumva, ivyo muriko murakora, murondere gukora ibishimwa n'Imana. Nimukamere nk'abafarisayo b'indyarya. Abafarisayo b'indyarya bakora ibikorwa bishimwa n'abantu, biyerekana imbere y'abantu ko batunganye, biyerekana imbere y'abantu ko bagororotse, ariko Imana yabitegereza igasanga bari kure yayo, igasanga bakora ibinezereza abantu atari ibinezereza Imana. Bisonzesha kenshi, bafata amasengesho 3 mu ndwi, batanga ibya 10 n'amaturo, ariko Imana yabyitegereza ikabigaya, kabyitegereza igasanga ntabwo ari ibikorwa binezera, ni ibikorwa binezereza abantu gusa. Mwene data, nimba uri kurakorera Imana, nimba hari igikorwa cyose uri kurakora, ukora igikorwa gishimwa n'Imana, ukora igikorwa kinezera Imana. Ntaco vyomara kunezera abantu. Iki gihe rero aya majambo dusomye biravuga ngo Kayini amaze kubona yuko Imana itakiriye ishikanwa ryiwe, arababara cyane, arababara, agira inzigo, aravuga ngo nzogirira nabi muri umunanje. Kandi si we yari yatumye Imana itamwakirira ishikanwa, hapana. Si we yari yatumye Imana itamwemera, ahubwo ibiri mu mutima wiwe niyo byari byatumye Imana itamwemera. Bene data kana babwiye, ari muri inzira arimbye aravuga ngo kwemegwa n'Imana biruta kwemegwa n'abantu. Kwemegwa n'Imana ni ikintu gikomeye. Urondere kwemegwa n'Imana, ivyo ukora byose urondere kwemegwa n'Imana, ivyo uvuga byose urondere kwemegwa n'Imana, nurondere kwemegwa n'abantu. Abantu bashobora kugukomera amashi, abantu bashobora kukuvuganga, ariko Imana yakwitegereza ikabona ivyo urimwo byose nta nyungu nimwe.
Imana iguhezagire, Imana igufashe ibyo ukora byemegwe nayo. Ngo arijigwa mu maso arababara, Imana iramwitegereza iramubwira ngo Kayini, niwakora neza ntuzokwemerwa, ngo ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi rw'umutima wawe, kandi ni wowe cipfuza, ariko ukwiriye kukinesha. Haleluya! Kw'iyi saha n'aka kanya ukwiriye kunesha Satani n'amajwi yiwe yose, ukwiriye kunesha amajwi yose y'abantu, ukwiye kunesha amajwi akubuza kwegera Imana neza. Ibintu byose bituma utayegera ubinesha. Ngo agenda yijiriwe, ariko Imana iramuburira, iramubwira ngo icyaha kibunze ku rugi umutima wawe. Satani mu yandi majambo abunze ku mutima wawe. Satani ariko arakuraba, agomba kugukorora mu bwiza. Satani agomba kugukorora mu gikundiro Imana igufitiye. Satani agomba kugukura mu bugombe bw'Imana. Reka nababwire bene data muri ko murankurikirana, bariko bagunkurikirana kuri radio, kuri Facebook ya BAHO TV, ndagera babwire ndabatangarize igituma wemegwa n'Imana. Igituma Imana ikwemera nuko ukora neza. Niwakora neza uzemegwa n'Imana. Niwakora neza Imana izogushingira intahe. Niwakora neza ijuru rizokwemera. Kandi ndagutangarije, ijuru niryakwemera, bajya batakwemera bazokwemera ku nguvu z'Imana. Haleluya! Kwemegwa n'Imana birengeye kwemegwa n'abisi. Kwemegwa n'ijuru birengeye kwemegwa n'abantu bakomeye. Hari umuntu avuga, ukavuga amajambo, bakumva n'amajambo asosa, abantu bakumva n'amajambo aryoshe, ariko Imana yakura ikumva umenga ni gisesema. Yigeze kubwira Abisirayeli, irababwira ngo nimunkure uko guhibongoza kw'indirimbo zanyu, kuko simimbagwa no guhibongoza kw'indirimbo zanyu kwa majwi yanyu. Bari bafise amajwi meza, ariko Imana yabitegereza igasanga n'urusaku, igasanga n'ugwamo, yabumviriza ikumva wapi. Kubera iki? Babikora badatungana. Rero ijambo shaka ko tuvugana k'uyu mwanya, ijambo shaka ko tuvugana kwa kakanya kuri no saha, ni ijambo rivuga ngo Imana yumvise ijwi ryawe. Imana yumvise kurira kwawe. Imana yumvise ugutakamba kwawe. Imana iravuga ngo ihamagara Kayini, iramubaza ngo mwene wanyu arihe? Mwene wanyu arihe? Ko namubona arihe? Kayini aravuga ngo mbega jene nabaye mucunzi wa mwene wacu kumumbaza, ndagizwe umwungere wiwe. Imana iramubwira ngo ijwi ry'amaraso ya mwene wanyu, ijwi ry'amaraso ya mutoya wawe ririko rirantakambira, ryazamutse amaraso yiwe ariko arataka, ariko ararira. Muri ano masaha hari abantu bariko barankurikirana, kumbure bariko barataka mu mutima. Ufise akabonge ko mu mutima, wagatewe n'uwo muvukana, wagatewe n'inshuti yawe, wagatewe n'umugenzi wawe, wagatewe n'umuntu wo hafi. Ndakubwiza ukuri, ugutaka kwawe, ukurira kwawe kwazamutse, kuraduga gushikira Imana igiye kumanuka. Haleluya! Ibaza Kayini ngo ari hehe? Ko ijwi ryiwe ririko rirataka, ko ariko ararira, ko amaboroga abaye menshi ya mwene wanyu, abariko bararirira Imana. Haleluya! Jane tuyishemeze. Imana yumve ijwi ryawe, yumve kurira kwawe. Sinzi ibyo umaze iminsi uri kuraririra, sinzi ibyo umaze iminsi uri kurasaba muri kuva umwaka utanguye, byakurijije, byaguteye akabonge ko mu mutima. Ndagutangariza uyu mwanya nino saha, witege kwakira kugira neza kw'Imana, witege kwakira ineza y'Imana, witege kwakira ubutabazi buvuye ku Mana. Imana yumva ijwi ry'amaraso yiwe. Amaraso burya y'abagororotsi ararira. Amaraso y'abantu babwira. Bibiliya iravuga ngo Yohana ngo abona imwemu z'abantu bishwe bazira gushingira intahe Imana, ngo bariko barataka bavuga ngo uzogeza ryari kudaca amateka no guhora amaraso yacu. Mwene data, Imana ntizokwamira mu gacerere ngo wa muri kuragirirwa nabi igihe cyose ngo igume mu gacerere, wa muri kurabonerwa urenganywa Imana igume mu gacerere. Ndakubwiza ukuri, ndagutangariza Kristo yanesheje. Hari igihe Imana izova mu gacerere, ihaguruke ikuvuganire, ihaguruke yumve ijwi ryawe, ikuvugire, ikugwanire, iseruke. N'abatangariza nakababwira, iyi Imana ni inseruka rukambye. Abavyeyi n'imiryango barashobora kuguheba,
bakaguta bakakugirira nabi, abo waziga ko bazokugirira neza bakaribo bakugirira nabi. Ariko ndagutangariza iyi saha ijwi ryawe ririko rirazamuka, ririko riraduga, ryashikiriye intebe y'Imana, ijwi ry'umugororotsi. Inekana batangaze nababwira, Imana hari abantu itumviriza, niyo ibumvise iziba amatwi. Ariko ijwi rya mbere, ijwi Imana yumviriza, n'ijwi ry'umukiranutsi, n'ijwi ry'umuntu agororotse. Yo, naho waba utagira shinge na rugero mu buryo buboneka, ariko ukaba wubaha Imana, ukaba unezereza Imana, ndakubwijije ukuri, ubuzima bwawe buzotangaza abantu. Igitondo kimwe amateka yawe azohinduka, abantu bakwitegereze batanga, abantu bakwitegereze bumigwe. Umuntu yubaha Imana, umuntu asenga, umuntu apfukama, uyo muntu ntuzopfe kumuvogera, ngo upfe kumuvuga nabi, ngo upfe kumufata uko wiboneye. Be nabo mu Kinyarwanda baravuga ngo baratungurana, baza bakora ibintu by'amasiripurize abantu batari biteze, ibintu bitangaza abantu mu kanya ngaho gukubita urugohe. Umuntu Imana ikamukorera ibintu bidasanzwe, abantu bose bamwitegereza bakavuga ngo none uyu niwe canke siwe, ni mwene wabo canke n'uwundi muntu. Oya, ni wewe. Iyo Imana ihinduye ubuzima bw'umuntu, abantu bahindura amateka, abantu bahindura amajambo, abantu bahindura historia y'ubuzima bwawe, bakavuga ngo no mwana w'Imana. Uko bahora bakuvuga, uko bahora bakwita, izina ryawe rigahinduka, bakakwita mutama, bakakwita nyakubahwa. Sinzi ko murabona umuntu ugasanga akoresha abantu bamusumvye imyaka, ariko bakamwita muze, bakamwita mutama. Nabwo bamwise umutama kubera kumwubaha, bamwise umutama kubera icari, izina Imana yamuhaye, kubera icyo afise. Haleluya. Rero witege kugirirwa neza, witege Imana yumvise ijwi ryawe. Ijwi ryawe ntabwo ryumviswe n'umuntu runaka, ryumviswe n'Imana. Niyo igiye guhaguruka ikugirire neza, igutabare, ikwiyereke, ikunezereze. Haleluya. Witege kunezerezwa n'Uhoraho, witege gutangazwa n'Imana. Abariko barankurikirana, kumbure mwari mumaze igihe kirekire mwaratakambiye abantu batandukanye, mwaradepoje ahantu hatandukanye, ibyanyu ashobora gutelefona umuntu akakwitegereza, akaraba umuntu amuhamagaye, akavuga ngo uyu muntu nuwo kumvuruga gusa, nuwo kungora gusa. Telefone yawe akayidekonekta, akagukupirako, yumva ko ari wewe, wakoresha iyindi telefone, yumva gusa ko ari ijwi ryawe, akagukupirako. Ndagutangarije, telefona mu ijuru, aho niho batakumvira ubusa, abo niho ijuru. Muri Yeremiya igice cya 33 yereka ku murongo wa mbere, ku murongo wa 3 aravuga ngo mamagara nanje ndakwitaba, ndakwereka ibyikinze. Hamagara Imana irakwitaba, ikwereka ibyo utari bwabone, ikumvisha ibyo utari bwigere wumva, igushika nawe utari bwigere ushika. Mamagara. Haleluya. Ndakwitaba, ndakwereka ibyikinze. Mwabantu b'Imana murushe, mwabwoko bw'Imana murushe, muremerewe uyu mwanya isaha, biciye muri no radio, uri kurumviriza. Si ibyigihamana ko wagiye kuri iyi radio, agoraga nakubwira bwira mwene so nawe kumbure yo bari hirya no hino, mubwiye ngo ja kuri radio PJ Classic FM, shira kuri 93 97 hari ijambo ryawe rigiye kuguhindurira ubuzima. Haleluya. Baba jije Yohana baramubaza ngo urinde, ko badutumye ngo tuze kukubaza, tubwire urinde. Arababwira ngo ndijwi ry'usemerera mu bugaragwa, ngo nimutegura inzira y'Uhoraho, mugorora inzira ziwe. Hagiye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tegura inzira y'Uhoraho, tegura inzira y'Imana. Imana yo mwijuru igiye kuza. Semeni haleluya. Igiye kuza izananye imbaraga n'inkomezi zo guhinduranya ibihe, zo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Kurira kwawe, gutakamba kwawe, kwinginga kwawe ntabwo bizohereraho. Aragera mu ijoro abandi basinziriye, kubw'agahinda n'umubabaro ufise, kubw'akabongo ufise, kubw'ibibazo ufise, kubw'amadeni ufise, ugatangura kurira, ugatangura gutakamba. Oye, takambira Yesu, takambira umwami w'abami, takambira wanesheje, ubirema akabikomeza, uhindura ibintu bigahinduka. Haleluya.
Mose yigeze kubwira Imana, arayibwira ngo erega ba bantu bangararije, bambwiye ko bashaka kurya inyama, bambwiye ko barambiye kurya amano. Imana iramubwira ngo genda ubabwire ngo ejo nk'aya mango muzorya inyama muzisigaze. Lobo sheketayi. Imana iramubwira ngo genda ubabwire ko ejo bazorya. Nanjye ndagutangarije nakubwira ngo ejo hawe hazoba ari hashasha. Ejo hawe uzoba uri muzima. Ejo hawe uzoba uri undi muntu adasanzwe. Ejo hawe ntabwo uzoba uri uko bakubona. Ejo hawe impundu zizovuga mu muryango. Ejo hawe bizomenyekana ko ufise Imana. Mose abwira Imana, arayibwira ngo aba bantu bangana gutya bokura hehe inyama bajya bakanazisigaza ko ari benshi, ko mbona ari benshi, ari amasinzi n'amasinzi. Ni zihe nyama wobaha bakazijya bakazisigaza abantu barenga miliyoni zinga? Imana iramubwira ngo genda ubivuge, uvuge ko ari ijwi ryavuye ku Mana, ubabwire ko yumvise no kurira kwabo, ngo azobaha inyama muzige muzisigaze, muzozijya ngo amezi 3 yiramvuri zibaduhire. Ibintu biratangaje. Hari umuntu ashobora kuri mu buzima bw'inzara ukibaza ati none jewe nzogera igihe njya nkagaburira n'abandi nkaginya nkazisigaza. Ukibaza ati iyi nzara ndimwe nzoyivamo. Birashoboka kubera Imana. Imana ikaguhindura ubuzima, ukagira amasitoke n'amasitoke ukagaburira abandi, ukabaho kugaburira abandi, ukagira ibigo byo kugaburira abandi kubera Imana. Pana wewe, kubera Imana. Iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Semene haleluya. Imana yo mu ijuru niyo izotuma bishoboka, niyo izotuma bikunda. Niwayitakambira, Bibiliya irambwira ngo uzunyambaze ku munsi w'amagogo nanje nzogukiza kugira ngo uzumpeshe icubahiro. Hari abantu Imana igiye gukiza kugira ngo baze bayiheshe icubahiro. Mu kwezi kuza uzuheshe izina ry'Imana icubahiro. Mu kwezi kuza uzushire hejuru Imana, uzuyivuge. Bwana sifiwe. Uzushire hejuru Imana, uzuvuga gukomera kw'Imana. Ngo muzobijya munabisigaze, muzojya inyama munazisigaze. Urashobora kuba ugwaye ugeze kure, ugeze ahantu kure ku munota wa nyuma ukavuga ngo none jewe nobangikira, noba nkiva muri ibi bintu, noba nkiva muri iri geragezwa ko abaganga bambwiye ko nzojya imiti ubuzima bwanje bwose. Ego nivyo bakubwiye. Kubera iki? Niko ibipimo vyaberetse, niko ivyuma vyaberetse. Ariko Imana ikora rimwe na rimwe ibinyuranye n'ubwenge bw'abantu. Imana yigeze gukora ikintu muri Isirayeli, irabwira Samweli, iramubwira ngo nzokora ikintu muri Isirayeli, n'uzocumva wese iminzerere izovuga mu matwi yiwe. Iminzerere izovuga mu matwi yiwe. Haleluya. Iminzerere izovuga mu matwi yiwe. Imana igiye gukora muri iki gihugu cyacu ibintu byiza, ko ari ibintu bikomeye, iduhesha umugisha. Twiravye ibyo abantu bavuga, ibyo ku rwego rw'isi bavuga, badushira inyuma, badushira ku karongo ko hasi, badushira ku giharuro cy'inyuma, baduharura bahereye inyuma. Ndagenda gutangarize ibintu birashoboka ko Imana ishobora guhindura ibintu, bakaduharura noneho bahereye imbere. Bya bindi byari bicuritse baduharura baducuritse. Imana ibasha guhindura ibintu mu kanya nk'ako guhumbya, mu kanya nk'ako gukubita urugohe. Amateka y'ubuzima bwawe agahinduka, imibereho yawe igahinduka. Ejo abantu bakakwitegereza bagatangara. Haleluya. Uwari imfuvyi, uwari umupfakazi, atagira icepfo ca ruguru, atagira ikintu na kimwe gifadika, Imana ikamwiyereka, ikamunezereza, ikamutwenza, abantu bose bakamenya yuko afise Imana. Haleluya. Abantu bose bakamenya yuko ufise Imana. Muri ibi byaririmbye aravuga ngo dufise Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuvayo. Bibiliya avuga ngo igihe Mose yavuka baramufata bamunyegeza amezi 3 kugira ngo ntapfe, kuko hari hatanzwe itegeko yuko abana bose b'abahungu bavutse, uhereye ku mwana avutse kugeza ku mwana w'imyaka 2 bose bapfa babica. Kuko Farawo yari yabonye ko
iryo hanga ririko rirakomera, iryo hanga ririko riratera rija imbere, iryo hanga ririko riragwira. Aravuga ngo reka twice abana b'abahungu, nitwabica iri hanga ntirizotera imbere, iri hanga ntabwo rizogwira. Ariko nagenda babwire bene data, nta muntu ashobora guhagarika umugambi w'Imana, nta muntu ashobora guhagarika icyo Imana yanditse ku buzima bwawe. Abantu bashobora kugerageza ngo reka twice, reka duteme igiti tugihere mu mizi. Nagenda kubwira biravuga ngo hari cyari ibyizigiro by'igiti naho coba caratemwe, iyo cumvise amazi ko gisubira kigatoha. Hacyari ibyizigiro rero, ntuhagarike umutima, nturabe kuri banaka na banaka ngo niho ibyanje byozana. Hacyari ibyizigiro, na igiti coba caraciwe barakubwiye ngo vyaheze, rindira gupfa, rindira iyo kanseri izokwica. Ariko Kristo avuze ijambo rimwe, umwami w'abami avuze ijambo rimwe, mu maraso yawe akayaminina, agashiramwo amaraso mazima, agashiramwo amaraso meza, ugakira. Mu maraso yawe harimwo sida, abaganga baravuze ngo nta muti, Kristo Yesu akakuvura. Abaganga baravuze ngo uzonywa imiti kugeza gupfa, akakuvura. Wizere iri jambo, wizere ijambo ry'abakozi b'Imana, wizere ijambo ry'abahanuzi b'Imana, wizere ijambo ry'abantu bahamagawe n'Imana, ribasha guhindukiza ubuzima bwawe. Biravuga ngo Mose amaze kuvuka, nyina wiwe ngo aramunyegeza amezi 3. Aravuga ngo bazogera igihe bamubone ngo amukoreshereza akantu, akora akantu kameze nk'agaseke, ngo agahoma ishashara, ngo agenda akanyegeza muri Nile. Mwibaze, muri Nile, amateka y'abantu bazi Nile, hariya muri Misiri hari ibikoko bijyana, ari inzoka zikaze, ariyo ingona zikaze, baja kumunyegeza aho hantu nyene. Reka nibabwire, kubaho kumuswi si inkoko z'agaca, si muweza gaca, ntabwo ari muweza gaca. Ntabwo bibaza ngo ubayeho kubera ko agaca katakiriho. Oya, ubayeho kubera Imana, ukuriye hagati n'agati y'ibintu bikomeye. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo nk'ikirungu mu mahwa niko umukunzi wanje ameze mu bandi bakobwa bose. Ikirungu gikurira hagati n'agati mu mahwa, ariko kikahaba. Biratangaje kubona ubayeho n'intambara ugwana mu buzima bwawe, ugwana intambara zikomeye, ariko kubera Imana, ariko kubera Uhoraho, Imana ikaguha kuzitsinda, Imana ikaguha kuzinesha, Imana ikaguha gukomera mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibihe bikomeye. Narababwiye ngo umuntu azokora ibintu bikomeye, umuntu azoshika ahantu hakomeye, Imana imucisha mu bintu bikomeye. Nta muntu ashobora kwitwa general, yitwa umuntu akomeye, yitwa marshal, yitwa umuntu adasanzwe, ataciye mu ntambara, ataciye mu bigeragezo, ataciye muri formation ikomeye. Ibyo uri kuyacishwamwo, Imana irakugisha formation yayo kugira ngo uzobe ikintu gikomeye, ejo uzohagarare ushobora kwigisha abandi. Haleluya. Uri kuraca mu bintu bikomeye kugira ngo ejo nawe uzofasha abantu benshi, uzoshigikira abantu benshi, uzoteza imbere abantu benshi, uze wigisha abantu benshi. Namwe ashobora kwitwa umwarimu atabanje kwitwa umunyeshuri ngo anyagirwe n'imvura, aruhe aradasinziriye. Bajya abantu ubona ngo n'abadokteri n'abantu bakomeye barize, baraye amajoro menshi cyane, umuntu akazana ubuhanza, umushatsi ukamunguka, umushatsi ukavako kubera kwiga cyane, kugira ngo ejo azokora ibintu bikomeye, ejo azoshobore kugurura ubwonko bw'umuntu. Ntuhave wibaza ngo uzoshika ku bintu bidasanzwe utashishijwe mu bintu bikomeye. Rero Mose ngo bamujana kumunyegeza ahantu muri Nile, ahantu mu yandi majambo bari bamujanye mu rupfu nyene. Ariko ngo Imana imurindira aho hantu, robo shekeri de danfa. Imana igiye kukurindira aho nyene hakugoye, aho nyene hakomeye, mu ruvugo, mu majambo, bakuvuge wicecekere, wo gusa wicecekere, we winumire. Ejo hawe hazotangaza abantu, ejo hawe hazokumiza abantu, ejo hawe hazotuma abantu bavuga ati bwa bundi yasenga Imana, bwa bundi yakorera Imana, bwa bundi Imana yatubwira yariyo. Haleluya. We gusa wihangane utekane. Bibiliya irambwira ngo muri ico gihe Mose ari aho hantu, Imana yari yashizeho umucunzi, mwene wa mushiki wiwe yari ari kure yiwe amwitanguye, kugira ngo arabe ko ari icaba, kugira ngo arabe ko ari icari buba. Erega nakubwire, hafi yawe, aho hafi yawe utabonesha amaso hahagaze marayika w'Imana. Haleluya. Ku ruhande rw'abi
y'isi hahagaze ab'umubiri, ariko ku ruhande rw'abana b'Imana hahagaze marayika akomeye, hahagaze marayika abirepara, abikora, abyuzuza, hahagaze marayika. Ngo ico gihe, muri ico gihe nyene, ngo haba indugumbi ikomeye muri Egiputa. Umwana wa Farawo, umwana w'umukobwa wa Farawo ngo aja koga muri Nile. Mwene majambo ntivyumvikana. Umwana w'umwami kuja koga ibiziba, kuja koga mu ruzi, nta pisine zari zihari, nta mabombo meza yarahari, nta amazi meza yarahari, ariko ategwa kuja koga mu biziba kugira ngo Imana igire ico yikorera. Hari abantu Imana igiye kubuza amahoro kubera kurira kwawe, kubera gutakamba kwawe, kubera kwinginga kwawe. Ngo ako kana Mose kari muri ako kantu kugaraniwemwo, kararira karatakambira Imana. Ngo Imana iri mu ijuru ituma umwana wa Farawo yumva ijwi rya Mose. Ngo yumva ijwi, abwira abasuku biwe n'inshoreke ngo gena munzanira ako kantu turabe. Ngo afunduruye abona mwako kantu kamutera ikigongwe, abona kamuteye ikigongwe. Haleluya, haleluya. Oh! Kamutera ikigongwe. Erega nawe wateye ikigongwe Imana, nawe wateye ari umuntu ugiye gutera ikigongwe kubera ijwi ryawe ryashitse mu ijuru. Akugirire neza, atakugirire neza kubera kagukunda, akugirire neza kubera ko Imana igukunda. Imana imubuza amahoro, Imana imurata adasinziriye, Imana ituma adaryama kugira ngo wowe utabagwe, kugira ngo wowe wishugwe, wowe uri kurankurikirana kugira ngo wishugwe. Imana ikugirire neza, Imana ikunshoboreze, yumve kurira kwawe. Uri kurankurikirana kumbure ufise ikibazo gikomeye, ubu nyene no mwaka kanya turiko turavuga, ushobora kurungika message yawe, dushobora kuyibona ukayirungika kuri 79 96 86 ubusa. Iyo urashobora kuyandika ko message ni telefone yanje, urashobora kwandika ko message ikibazo cawe, tukagusengera ari umutwaro ufise, tukagusengera mu buryo bwihuse. Ushobora kudafisa amayinite yo guhamagara mu kanya ko turaza gutanga umwanya guhamagara muri telefone yo ngaha muri studio, ariko kuri iyi nyene urashobora kwandika message kuri 79 96 86 ubusa. Iyo nyene urashobora kwandika message cishika mu buryo bwihuse, tugusengere. Ndabizi ko Imana iza kukutabara, Imana yaza kukugira neza. Iyo ushobora kwandika message muri aka kanya, cyangwa ukaza gutelefona tumaze kuva muri studio. 79 96 86 ubusa. Iyo ntabwo mutelefona ubu muri aka kanya, kuri iyo ntabwo mutelefona, murandika message gusa. Message iraza guca yinjira, tugusengere. Ndazi ko hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Wewe gusa wumve ko Imana yumvise ijwi ryawe. Ngo nuko nguyo mukobwa yumva ijwi. Bwana sifiwe. Yumva ijwi rya Mose, yumva ijwi rya Mose. Nawe ijwi ryawe rigiye kumvikana ku Mana, rigiye kumvikana mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Rigiye kumvikana ku Mana, rigiye kumvikana mu ijuru. Uvyitege, uvyizere. Imana niya ryumva ijwi ryawe, iraza guhagurutsa abantu, iraza guhagurutsa abanyenkomezi, iraza guhagurutsa abuzi n'abutazi, iraza guhagurutsa abari hafi n'abari kure, iraza guhagurutsa Imana yo mwijuru. Wewe gusa wizere Imana yumva ijwi ry'uyo muhungu, iravuga ngo reka ngende nje kumutabara, reka ngende nje kumutabara, ngende nje kumugirira neza. Imana nawe ikugirire neza, Imana ikubera igisubizo, Imana ikubera inyishu, Imana ikubera umutabazi. Muri ibyo yavuze ngo nimwabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, muririmbe ya ndirimbo mutabaza Yesu. Semeni haleluya. Bibiliya narayisomye irambwira ngo igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, ngo baratatse ugutakamba kwabo kuraduga gushikira Imana, kuraduga gushikira Imana. Ngo Imana isanga Mose, Imana imaze kumukura muri Egiputa, muraza amateka, ngo yaciye aja gukorera sebukwe yitwa Yetiro. Hagera igihe Imana imubwira gusubira muri Egiputa,
Yabwira ngo genda ukure y'ubwoko bwanjye, kuko numvise gutakamba kwabo, numvise kurira kwabo, numvise amaborogo yabo, numvise agahinda kabo, numvise umubabaro wabo. Genda ubakureyo. Numvise ingene bantakira batakishwa ndibagoye. Haleluya. Nawe Imana yumvise gutaka kwawe, Imana yumvise kurira kwawe, yumvise amaborogo yawe. Umuntu wese ariko arungika message turiko turayibona, ari witwa Alexandre. Shimira Imana, mudusengere kugira turonka akazi, kandi musengere nkire ukuguru mbabara kukubamfu. Imana yabibonye, Imana yabonye ikibazo cawe, Imana yabonye igeragezwa ryawe, yumvise ijwi ryawe. Ndabizi ko mu minsi itari myinshi uzohamagara ushima Imana, uzohamagara uvuga ugukomera kw'Imana, uzohamagara uvuga ineza y'Imana, uzohamagara uvuga ubukuru bw'Imana, uzohamagara uvuga urukundo rw'Imana. Semene haleluya. Imana yumva ijwi ry'Abisirayeli, irabwira Mose ngo genda ubakureyo, kuko numvise ugutaka bantakira, numvise amarira yabo, numvise amaborogo yabo. Abantu bagwaye ingwara igihe kinini, bamaze igihe kirekire bagwaye, bamaze igihe kirekire barushe, bamaze igihe kirekire baremerewe. Ndabatangariza Kristo, ndabatangariza umwami w'abami abirema. Kumbura uri mu vyaha, genze mu igihe kirekire birakuruhije, uyibayemo igihe kirekire, dufaranga twose uronse duca tugenda kubera kuja mu nzoga, kuja mu biyayuramutwe. Wararondeye ikintu cyo gukiza, wararondeye ikintu cyo bigukuramwo, vyaranse. Nagenda gutangarize Kristo, nagenda gutangariza umwami w'abami. Ashobora kumva ijwi ryawe akakubohora, akakugirira neza. Haleluya. Petero abantu baramubagiye ngo tugire dute, arababwira ngo mwihane muhindukire, ivyaha vyanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka ibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana. Kumbura uri mu vyaha ubayemo igihe kinini, ubayemo igihe kirekire, ndagutangariza wihane, uhindukirira Imana ikugirire neza, iguhindure icaremwe gisha. Va mu vyaha, kuva mu vyaha niko gukira, kuva mu vyaha niko kujijuka. Nigenda babwire ijwi rya mbere rikubwira kuva mu vyaha, niryo jwi rya mbere. Va muri izo ngeso, va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo buboregwe, va muri ivyo vyaha vyawe, va muri izo ngeso zawe. Uzibayemo igihe kirekire, nta nyungu wigeze uronka, nta munsi nimwe wigeze uronka inyungu, kubera ko wasambanye cane, kubera ko wagiye kwiba cane, kubera ko wescrots abantu cane, kubera ko wagiye gusopa abantu. Nta nyungu nimwe wigeze uronka. Umva ijwi rya Yesu, wihane, uve mu vyaha vyawe, uve mu ngeso zawe, uve muri kamere zawe. Ibyo ukora byose, ibyo ukora winyegeje, ibyo ukora abantu batakubona, ibyo ukora mwibanga, urara urisambanya ukibaza ngo nta muntu akubona. Ijwi ry'Imana ko rakubwira ngo vayo, vayo, gezaho. Igihe ubibayemo kirahagije, igihe ubibayemo kirahagije, igihe ubaye muri izo ngeso kirahagije, igihe ubaye muri ubwo busuma kirahagije, igihe ubaye mu kugira ibiturire kirahagije, ico gihe ubayemo c'insaku igihe kirekire kirahagije. Vayo, umvira ijwi rya Yesu, wihane, uve mu ngeso zawe. Kuva mu vyaha niko kujijuka, kuva mu vyaha niko gukira. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Va muri izo ngeso zawe, Imana igukure muri izo ngeso mbi. Va muri izo ngeso, va muri ivyo vyaha binuka. Vayo, garuka kuri Yesu, agutegeye amaboko. Iminsi irahita vuba, uzi iminsi umaze, ariko ntabwo uzi iminsi usigaje ku isi. Mbega wopfa uyu munsi, uyu munsi urupfu rwo kujana, uyo mubiri uguhenda, utembanwa n'umuvo, ugiye utagaruka. Niwapfa nta bundi buzima, niwapfa nta kundi kwihana. Kwihana kwawe nuko uyu munsi ucumvira ijwi ry'Imana, umvira ijwi ry'Imana, uve mu ngeso mbi, va muri izo ngeso. Iyi niyo saa yo guhinduka, iyi niyo saa yo kwakira umwami, iyi niyo saa yo kwakira ubuzima, iyi niyo saa yo kwakira igitangaza. Bene data kana babwire, igitangaza ca mbere no kumvira ijwi ry'Imana, ukava mu vyaha, ukava mu vyaha. Ivyo ukora winyegeje, ngo nta muntu yambonye, ngo databuja ntiyambonye, ngo mabuja ntiyambonye, ngo umugore wanje ntiyambonye, uja kumuvanga, uja mu busambanyi mwibanga, ukibaza ngo ntabwo yakubonye. Ariko reka nakubwire, nahatokubona, Imana yarakubonye. Wopfuye umunsi nyene, wojahe, kutazi iminsi usigaje ku isi, kutazi amasaha usigaje ku isi. Isanye ndiko ndababwira, ndabizi ko ari abantu bariko barava mu mubiri. Mbega wova mu mubiri uyu mwanya, mbega wogenda mwibarabara ukagira isanganya ugapfa,
uzoja hehe? Iherezo ryawe ni iryahe? Ubuzima bwawe buzoherera hehe? Iherezo ryawe rizoba iryahe? Hindukira, va mu vyaha, va mu ngeso mbi, va mu kaboregwe, va mu ngeso mbi zawe. Wa mugore we ufise abahabara ku ruhande, ufise abo mugendana ku ruhande, ufise umugabo ariko uramuvanga, ufise abandi bo ku ruhande. Wa mugabo we ufise abandi mugendana ku ruhande, ndagutangariza, hindukira, va mu vyaha vyawe, hindukira, va mu ngeso zawe, hindukira, va muri kamere mbi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuri wa munsi abantu benshi bazoza bavuge ngo mwami mwami, twaravugishwa nawe, twakoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso, none ko tutumvise amazina yacu. Ngo azobacinjibura ababwire ngo mviraho, mwankora bizira mwe, sinigeze ndabamenya. Nagenda kubwira ikizotuma Imana ikumva, kizotuma hamagagwa izina mu ijuru. Nuko uzo waravuye mu vyaha, nuko uzo waravuye mu ngeso mbi. Va mu ngeso mbi, va muri ubwo busuma, va muri ubwo burozi. Urozi igihe kirekire, wishe benshi, nta nyungu nimwe wigeze uronka. Uretse kurindira igihano c'Imana. Wa muntu uja mu bupfumu, uja kuraguza. Mbega ituma uja kuraguza? Hariho Imana y'ukuri, hariho Imana y'amasezerano. Mbega wibaza ko ata Imana y'ukuri iriho? Egera Imana y'ukuri, egera Imana y'amasezerano, uyironderane umutima wawe, uyironderane ubuzima bwawe bwose, uyegere. Va muri uko kuraguza. Mbega ituma uja kuraguza kuri zo Mana ziye kuroni? Mbega nta Mana iriho muri Israeli? Reka kuja guterekera. Abantu bagendana utundi tuntu ku ruhande, bagendana utundi tugegene bahawe n'abantu, utundi two tukuzigama. No, nibishoboka. Uzigamwe n'Imana, urinzwe n'Imana. Imana niyo ikurinze, Imana niyo ituma uvyuka. Imana niyo itumye ukiriho mwene data. Imana niyo ituma ukigendagenda, Imana niyo ituma ukivuga, Imana niyo ituma ukiriho. Uba waragiye, uba warapfuye. Reka kwirata izo nkomezi z'umubiri, reka kwirata utwo tuntu baguhaye, reka kwirata utwo tuntu wakenyereyeko. Irate Yesu, irate umwami w'abami, niwo guhindura ubuzima bwawe. Wa munyavyaha we, va mu vyaha vyawe, va mu ngeso zawe, va muri izo kamere mbi wagendemo igihe kirekire. Wa mukobwa, wa musore uri kuranyumviriza, iminsi yose urisambanya, iminsi yose urara urisambanya, ugiye muri dushe nukuja kwisambanya, warabuze ikintu cyo gutabara. Akira isengesho rikubohora. Ivyo bizokuzanira ingaruka mbi, ivyo bizogutera ibibazo mu bwonko, ivyo bishobora gutuma utavyara, ivyo bishobora gutuma utazoronka uruvyaro, uzogire umubabaro w'igihe kirekire. Satani akakubwira ngo numunezero w'akanya gato. Hari n'abagabo bisambanya bafise abagore babo, bakisambanya bafise abagore. Va muri izo ngeso zawe, va muri ivyo vyaha vyawe. Wakira umwami akugirire neza. Ni iki gihe cyo guhindukira. Mukanya ngiye kubaha umwanya, nimero telefone muhamagara ko tubasengere abafise ibibazo bitandukanye, abakeneye kwihana. Nagenda batangariza abantu b'Imana, uguhindukira nyako, ukumva ijwi nyako, nukuva mu vyaha. Ushobora gutara umwanya wo kwihana kuri telefone, ngo telefone andika message, nabahaye nimero, wandike message. Mbari ibintu vyakunaniye, mbari ibintu vyakugoye, wumva ati nta wundi muntu yohankura, ndakeneye ko Imana yombohora. Abakozi b'Imana bansengere, abakozi b'Imana bandambeke kibiganza, tugusengere. Iri jambo ntabwo ryumvise kubw'igihamana, nirivuye mu ijuru kugira ngo ribohore ubuzima bwawe. Ibyo vyaho ugendeyemo bibaye iby'igihe kirekire, bibaye iby'imyaka myinshi, biranuka, biranuka, birashisha. Va mu vyaha vyawe, va mu ngeso mbi, va muri iyo kamere mbi, va muri iyo kamere y'ivyo vyaho ubayemo igihe kinini. Wakira umwami, wakire Yesu akugirire neza, wakire Yesu agutabare, akubohore, agutabare, ubuzima bwawe bube bushasha. Wakira umwami, usubire kurota neza. Urota nabi ukubera ivyo ubamwo, kubera amafilmu uraba, pornography uwirigurara umwanya wose, uyama muri telefone. Abantu babona uri muri telefone, wabishize kuteri mu matwi, nta kindi uri kurumviriza, nta kindi uri kuraraba, n'amafilme mabi, amafilme apfuye y'ubusambanyi, agutera ivyipfuzo bibi, bigatuma uja
kwisambanya kubera amafilime pornographique uraba, ndagutangarije uyu mwanya uhindukirire Yesu akubabarire akweza gutunganye. Iri ni jambo ryo guhinduka k'ubuzima bwawe. Iyi ni isaha y'impinduka, iyi ni isaha yo guhinduka, iyi ni isaha yo guhindukirira Kristo harakumurikira. Oh haleluya. Imana ikugirire neza, Imana igukize. Ngiye kubaha nimero mushobora guhamagara ko muri aka kanya, abafise imitwaro itandukanye, abafise ibibazo bitandukanye, ariko wewe keneye kwihana imbere yuko ntanga nimero ya telefone, wumva ukeneye kwakira Yesu, fuka amahuri wihane, watura aya majambo ngiye kuvuga, hanyuma urondere urushingiro ruri hafi yawe. Udashoboye gushika aho dusengera ngaha kwijaba imbere ya Pentecote ntahango, ushobora kuba uri kure aho uri ari ama eglise, rondera ishengero rivuga Kristo Yesu umwami n'umukiza, wakire Yesu akubohore. Ngiye gusengera usubiremwe aya majambo, hanyuma cyenda gusengera ibyaha byawe ubiharigwe, wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ikugirire neza. Tugiye mu mwanya kubasengera mu minota 15 isigaye. Ndabizi ko hari ibintu Imana igiye gukora, we uburitega, wowe udafite utuyinite utugure, ushobore guhamagara kugira ngo Imana igire icyo ikoze ku buzima bwawe. Vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye, mvuye mu byaha, ndemeye ko ndi mubi, ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndemeye ko ndi mboregwa, ndemeye ko ndi umusambanyi. Ibyo nagendeyemo nabigendeyemo kubwo kutamenya. None ndakwakiriye, mbwirira imbabazi, andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Urifutanganye mu gitabo cy'urupfu. Mana mpindutse umwana wawe kuva uyu munsi, ndemeye kugendana nawe, ndemeye kubana nawe, umpindura icyaremwe gisha, umpindura umwana wawe mu izina rya Yesu, amen. Mana senge uyu muntu umugirire neza, arihanye, yemeye ibyaha byiwe, yemeye ingeso ziwe, aremeye ko ari mubi, aremeye ko ari umunyabyaha, umwezi umutunganye muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero mushobora guhamagara ko muri aka kanya nyene ni 67 31 ubusa. Iyo urashobora gucuhamagara muri aka kanya nyene tukagusengera ku mutwaro ufise 70. Hari umuntu ku murongo turashaka kumuha akazi. Allo? Aga telefone kumbure karamwankiye. Umuntu ku murongo. Allo? Aga telefone karamwankiye. Allo? Egera kuri iyo radio yawe. Ni sawa muri bande muri hehe? Turi ngaha mwijabe, twashaka mudusengere na twebwe. Reka ndagusengera Imana. Wanditse jya nimero yanje natanze? Nimero natanze wayanditse iwanje? Yego. Uze gucunyandikira nza kubona nimero umbire n'izina ryawe. Ndabandikire. Uze kunyandikira message kuri jya nimero yanje natanze ya 79. Ego ko mudusengere satani atwigarure. Uba ngaho mwijabe? Imana ikugirire neza, ndazi kuri ku murongo, ndagwaye karibu aho dusengera ngaha kwijabe, aha imbere ya Pentecote nahangwa munsi ya setemu, niho dukorera dusenga kwa gatatu no kwa gatandatu. Kwa gatatu ni saa 10, kwa gatandatu ni saa 2:30 no kwa Mungu. Umuntu ku murongo. Allo? Aga telefone ndabona kaguma kagorana, kumbure ngana ikirere. Ndabizi ko ari Imana ishaka gukora ku buzima bwawe, iragomba kukubohora, iragomba kukugirira neza, iragomba kugutabara no kugukura muri izo ngeso mbi, izo ngeso z'ibyaha. Bene data, ibyo mubayemwo birabaruhije, bibabujije amahoro, bibabujije umunezero, bibabujije gusinzira. Hari abantu batagisinzira. Ndabona umuntu ku murongo. Allo? Oui, muri bande muri he? Twinga mu kinama nyene na nifera ngo Emmanuel nanje nashaka musengera. Ufise ikibazo ciki ga Emmanuel? Ego. Ufise ikibazo ki? Allo? Utugusengera ufise umutwaro umeze gute? Twinga ngo Emmanuel nganye ne mu kinama. Tugusengera iki none ufise umutwaro umeze gute? Kumbure Imana yo irazi ikibazo cawe ufise igutabare kugirire neza. Manda sengeye Emmanuel, ikibazo cyose afise, nimba gwaye, nimba agomba kuva mu byaha, umubabarire, umubohore, ikintu cyo cyose yifuza gutabagwa ko umugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Murashobora gushishikara guhamagara kuri iyo nimero. Allo? Oui, muri bande muri he? Ndi no mu
kinama nashaka umusengere iyo ndiko ndakora ibintu ndi ku kazi ndiko ndakora ibintu casanga vyamenetse sinzi ibintu bimfata iyo ni mwe mumbi uyo n'umudayimoni casanga vyatsigiye byose reka tugusengere uba hehe mbanga mu kinama kw'isoko turashobora gusengera urashobora gushika ku rushengero ugiye uzoronsa umwanya kwija aho dukorera cyangwa ukaza ngaha mu carama nyene turafise eglise aha ku mashengero abiri urushengero rw'ibiyo sinzi ko hazi nanakimwe sawa reka tugusengere kugira ngo iyo ni mpemu mbi ikwiye gukubitwa igatsindwa ego manda sengeye umwene data iki kibazo afise ndavuze ngo kimukemurire umubere inyishu iyi daimoni mutera kumenagura ibintu itsindwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ikugirire neza, Imana ikubera inyishu, Imana ikubera igisubizo. Murashobora guhamagara kuri iyo nimero twabahaye kuri 77 31 ubusa 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 ubusa. Iyo niyo nimero mushobora guhamagara ko niyo muri studio hano muri PJ Classic FM. Hari umuntu ari ku murongo turashobora kumuha karibu. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Ndiyeze kiri ndaha mucara makwera je matemisi kwa ibena kwa munsenge. Ugwaye iki? Matemisi numva umutwe amakuru yose atimvye kwera kwa munsenge kwe. Sawa reka tugusengera Imana ikugirire neza. Ego. Data turasengeye umwana wawe afise ingorane z'ingwara, ufise ubushobozi bwo gukiza, ufise ubushobozi bwo gutabara. Ndabusengeye ngo umukoreko ahantu ababara haribwa yumve gukira no gutabarwa no kugirirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ikugirire neza. Imana ikubera inyishu, Imana ikubera igisubizo, Imana ikubera umutabazi. Imana yumva ijwi ryawe, Imana yumva gutakamba kwa. Ndabona umuntu ku murongo turashobora kumuha karibu. Allo? Allo? Telefone kumbure ntimukundiye. Ijwi ryawe ryaduze rishikira Imana. Umuntu ku murongo turashobora kumuha karibu. Allo? Ijari mukina. Ego, ufise ikibazo ki? Umurwawo kuyigudufanga sindatuwene uko wese menyo tujanye nasakara umusengera mwamukoze. Iyo ni daimoni y'inyatsi reka tuyikubite ariko kandi turashobora kuguha umwanya ukazoshika ku rushengero tukagusengera mu buryo special. Ego cyane Yesu ayezagire. Sawa, Imana ikugirire neza. Mana ndasengeye uyu mwene data, iyi daimoni twari vyiwe, inyitsa ivyiwe, inanigwe, itsindwe, abohoke. Mana yidegenje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uzohashike kuwa gatatu saa 10 turasenga no kuwa gatandatu turaturi masengesho yo ku Karago aba kuwa gatandatu saa 2:30. Yesu ayezagire. Amena. Imana iguhezagire nawe cyane. Ego cyane. Irumugisha. Imana ibagirire neza bakundwa abantu b'Imana. Nagomba ngo muri aya masaha muri ino minota isigaye umuntu ku murongo. Allo? Allo? Oui, muri bande muri hehe? Adresse nanje nshaka musengere. Uri hehe? Ndi mu Gasenyi. Ufise ikibazo ki? Nshaka musengere Imana nyongere imbaraga ko imbana kitege kandi bindire akazi bombaye ntibankumanya kuja gusenga. Reka tugusengera Imana. Data mu izina rya Yesu nasengeye umwana wawe muhindurire uri Imana ihindura ibintu bigahinduka. Ndasenze kugira ngo wumve ijwi ryiwe yifuza gusenga mu akazi kamworohereza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ikugirire neza. Ndashaka twakire nk'abantu batatu gusa. Allo? Allo? Hello. Oui, muri bande muri he? Tugana na Diedone. Sabwe? Diedone mu ruziba sakamusengera ndumvya. Uronke iki? Amusengera ndumvya nabona hatagenda. Uve mu byaha. Oh, Imana ikugirire neza. Amen. Washoboye kwandika ijya nimero yanjye natanze ukaza kunyandika ko message tukavugana? Nimero natanze yiwanje wayumvise? Nimero yiwanje nkoresha. Ndaza kuyitanga uzoguma kuri radio. Ndaza kuyivuga mu kanya uze kuyandika uze kunyandikira. Mana ndasenga imwe data yifuza kuva mu byaha. Niwe mugambi mwiza, niwe ntumbero nziza isumba izindi ntumbero zose. Ndamusengeye Mana ngo umugirire neza, kuboko kw'Imana kumubohore, kuboko kw'Imana kumukoreko, imbaraga zidasanzwe zimukize, mubere inyishu mubere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumukuye mu byaha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.
Imana ikugirire neza. Imana igushoboze, Imana ikubere inyishu, Imana ikubere byose, Imana ikubere umutabazi. Ndabona umuntu ku murongo. Allo? Alo? Oui, muri bande muri he? Ndi mu Kamenge. Wifuza ko twagusengera iki? Nifuza ko mwadusengera Imana ikaduha akazi keza. Kubera ubuzi akazi kariko ni akantu k'imikasiro. Dushaka yuko Imana idutira inzira kandi dukomeze kandi twongeze imbaraga. Sawa sawa, reka tugusengere. Witwa nde? Arine. Mana ndasengeye Arine, mugirire neza, muya promotion, muduze mu izina rya Yesu, mwiyereke, mubere inyishu, mubere igisubizo, agirirwe neza, yidegemvye, ubushobozi budasanzwe bukore ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ikugirire neza, iraguhindurira amateka. Umuntu ku murongo. Allo? Allo? Duza akajwi kawe. Muri bande muri he? Isoni yande mu Gasenyi. Wewe ufite ikibazo kimeze gute? Agomba musengere ndakwaye amenyo. Reka fataho ku misaya yawe dusenga Imana. Mana ndasengeye uyu mwana wawe agwaye. Ndavuze ngo ukuboko kw'Imana kumukoreko. Mana umukize. Au nom de Jésus. Bohora ubuzima bwiwe, mukize ayamenya mujya. Uri Imana ivura ingwara zose. Wiyerekane nk'Imana, umutabare, umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana igugirire neza. Undi muntu ku murongo. Allo? Allo? Alo, mahoro neza. Amahoro cyane. Muri bande muri he? Nanje ndidodo mufise ikibazo cy'ukuntu aho ndandariza ngo tukorera hamwe n'umuntu aja mu bintu by'amangitengete. Reka dusenge dukure iyo mwe mbi mu izina rya Yesu. Ego nukuri aho nsengera mbaye no mwijoro hari ibintu yagiye gusukayo kugira ngo simbandanye ndonka n'abakiri. Katubihindura ubusa byose kubw'imbabazi z'Imana. Ego muzoba mukoze mu nsengera n'ukuri. Data ndasengeye uyu muntu, imigambi yose shetani yakoze ku buzima bwiwe ndayivuguruje, ndayihagaritse, ndayitesheje mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bushasha butembere muri we, mubere inyishu, mubere igisubizo, mubere Imana, mubere umwami, mubere umugira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ikugirire neza, ibyakozwe byose bihinduka ubusa bibe sans effet. Amen, murakoze cyane. Imana iguhezagire cyane. Imana ibagirire neza abo twabanye muri iki kiganiro, kumbure abashoboye kuronka umurongo bagatelefona. Imana ibahezagire. Kumbe tuzosubira ku munsi wa mbere isaha 8. Tugiye gufata iminota dusigaranye, iminota 3 tuyisengemwo. Hanyuma ndabibutsa inimero mushobora kwandika ko message cyangwa mugatelefona umwanya wari wo wose, hoba mwijoro, hoba mu gitondo, hoba ryari, tugashobora kugufasha kubw'ikibazo ufise. Ukeneye kwihana, ukeneye kwakira Yesu, ukeneye kuva mu byaha, ukeneye kuva mu ngeso mbi, hari bitagenda neza, tukagusengera. Ni 79 96 86 ubusa ubusa, 79 96 86 ubusa ubusa. Abadufatiye mu nzira murashobora kutwandikira kuri iyo nimero canke mukaduhamagara tukabasengera mu nyuma ya kino kiganiro. Ni 79 96 86 ubusa ubusa. Iyo turabafasha umwanya uwari wo wose. Nagoma senge muri no minota 2 isigaye kubw'ikibazo cyose. Abagwaye mufataho mugwaye, abafise ibibazo bitandukanye mushobora gupfukama mupfukamaho muri, aho bidashoboka nabo mwizere mu mutima, Imana yo mwijuru irabikemura. Mana data wa twese ndasengeye uyu muntu. Uwa mbere nsengeye n'umuntu avuye mu byaha, yemeye kwihana no kuguhindukirira. Ijambo ryawe riravuga ngo nimwumva ijwi ry'Imana nimwiziba amatwi, ariko muhindukire mucumva iryo jwi. None arumvise iryo jwi, arumvise ijwi ryawe. Ndamusengeye Imana ngo umugirire neza, ubuzima bwiwe buhinduke, ubuzima bwiwe mwami Imana buvuye mu byaha. Yari umunyabyaha mu buryo bukomeye, yari yumva aremerewe, yari yibaza ingene azova muri ibyo bintu bikamunanira, ariko uyu munsi acumvira ijwi, acumvira ijambo, araguhindukiriye. Mana ndamusengeye, reka umugirire neza, reka imbabazi zawe zimutwikire, nasubira kuba uwo
gutsindwa ariko ahindutse uwatsindanishirijwe n'amaraso yawe. Mana ndamusengeye umugirire neza, abari hafi n'abari kure bose bumvise iyi message muri aka kanya. Mana ubagirire neza, abari amaze igihe kinini kwa gutakambira ku bibazo bibagoye, abagwaye bakire, abarushe baruhuke, abaremerewe batabagwe, abari mu ngeso zitandukanye ubiyegereze. Urakoze Mana, ndagushimiye kuboho imitima ya benshi, kubutaha tuzokumva intaye z'abantu benshi bagiriye neza, tuzokumva abantu benshi batwandikira. Mana urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murashobora kuza kuduhamagara kuri nimero twabahaye no kuri WhatsApp, murashobora kuturondera. Ndazi ko ari icyo Imana iza gukora ku buzima bwanyu. Imana ibahezagire.